ngo umwana akina n'ibere rya nyina ntakina n'amagara ya se. Akantu sinzi kukumva. Umwana arashobora gukina n'ibere rya nyina mugabo ntashobora gukina n'amagara ya se. Gusa bwenge bw'igihugu hano ni byiza no kuba wabonye ko hari ama avantage hakuramo. Mugabo nuko tubona abarundi benshi bariko basabwe n'igihugu mu Rwanda nkaho menga ni piyo donc babahinduye ipiyo. Ese ko tutarabona abasabye ubwene gihugu muri Amerika babishira ku ma social media canke mu Budagi canke mu Birigi n'ahandi. Aha mu Rwanda haciriritse bagaca bajanga bakakuza isi yose ngo naka ngo basabye ubwene gihugu hanaka. Yego. Nitubitewe ko cyane gose nabamvuga byinshi. Hano turajanga aho tugakora amafuti. Twakora amafuti hagira ahantu rero leta itugorora tugaca tubona ko kumenga leta ibaye mbi. Igihe twe twakora amafuti twabona kumenga turi abantu beza. Iyo twahisemo gukora amafuti ntituvyemange twemenga n'ingaruka zizoza inyuma yabyo. Kamba zigabitiro kuri nzibira zarigambye zirigamba ziraririmba zirabyina yuko nzibira bayifasha. Mugabo umurundi ashitse muri nzibira ibintu bica birahindura imirisho. Zitanguye guhindura imirisho bamwe bigamba bavuga ko nzibira bayifashe bastanguye kurira babogoza bakoma induru bagandara bajya bahunze. Ntugire ngo bahunze ngo nuko bariko barahiyigwa n'igihugu wapi, ahubwo bajya ntibatahuye igihugu icarico baca bashaka kwishira hejuru y'igihugu. Hama igihugu rero kirabahindura ikarata kirabereka ati burya je igihugu mezuko ruhigi ruhindukiye bace bahunga. Donc ingaruka z'ibyo bakoze zitumye bari hehe inyuma y'igihugu. Yaganawe TV. Ndahaye bwakeye canke mwiriwe abariko baradukurikirana nk'abakunzi bayagana nawe by'umwihariko bamana ntaryo natwebwe nk'umuryango ndababwira ko ndabakunda cyane kuri byose mugenda mutubwira ku ma ide n'ibindi byinshi. Ndabibutsa ko twabasigiye commentaire cyandika commentaire kugira ngo tuyagiremo byinshi muduha ama ide yanyu muduha ivyumviro byanyu kugira ngo dushobore kugera aho mwipfuza. Yes, ni MC Benta nko mwamaze kubyumva kuri microphone kuri ecran kwa kumwe n'umusesanguzi mwamaze kubibona. Ndamuhaye ikaze muri studio za Yaganawe TV aturamukiriza abakunzi ba Yaganawe. Yego ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ubwo mwese mukurikirana Yaganawe TV. Yes. Urakoze cyane bwana musesanguzi. Ndabona ibintu ni sawa bimeze neza uri amboneta nkuko tuko twayibona. Ambon sante go. Mu bindi ushira uvyimvye. Ego. Niko abarundi bavuga buriya ubona ntembagara kandi ubona kumenga ndakomeye. Ego bwana musesanguzi kenshi tukunda guhamagara muri studio tuvuga ku ntambara cyangwa se ko biravuga ku mirongo y'urugamba ariko uyu munsi ndifuza ko twotangurira cyane ku mwifato w'abarundi ugayitse ku kuntu bako baritwara nabi nk'aba Pacifique cyangwa se abandi barundi bakora kuri ibindi bintu bigenda bitandukanye. Abo bantu bavuga ku iki? Bwa mbere sindi umugwanyi nubwo uvuze ko mukunda kumpamagara mpumbaza ivy'intambara. Ego. Sindi umugwanyi je ndi umusivile. Ego. Hama mu by'ukuri ico kintu uvuze kirahambaye cyane gose. C'umwifato ugayitse uribonekeza ku barundi bamwe. Reka kumbenda ngira ico ndakivuze ko mu kanya gato nanje ngira uko ndavyumva. Icambere cyo twotahurana nuko twese tutaraberanda. Sivyo ntabwo turi parfait. Dufise usanga umuntu wese nyine afise ubunyantege nke bwiwe abafise amakosa yiwe akora nk'umuntu. Ariko rero iyo hageze aho umuntu ashobora kuba yosungara ku gihugu canke ku urongoye igihugu urumva aho naho abarenza karimbi hageze ahantu mu by'ukuri aba yimenyereye. Tuko turabona mu by'ukuri abarundi batandukanye aho bariko mu by'ukuri bagaragaza umwifato unyuranye cyane gose no muco w'ikirundi. Sinoza kuvuga Pacifique ni nahazwe wenyene ni benshi hariho bacima Amanda Moses bakagenda abona nabariko nabamaze kubigaragaza bamaze kwimenyereza nabo nyene kwimenyera bereka abarundi
amakungu yuko bo bahambaye cyane gusumba igihugu. Nta muntu numwe yigera aje hejuru y'igihugu, neza cyane, nta muntu numwe yigera arengera igihugu. Ni bimwe mu kindi bavuga ko igitugu gikura ntigisumba itsose, sivyo? Igihugu caratuvyaye kiraduheka, ni ukuvuga cyadukurikije ababyeyi bacu. Ababyeyi bacu bakurikiye basokuru, basokuru bakurikira basokurutsa. Donc igihugu cyagumye ari igihugu, mugabo abatwibanjirije baratashe. Niyo mpamvu rero byo kabaye byiza wewe Imana yaguteye iteka ukavukira mu gihugu runaka, wakagomba kucubaha ukacubahiriza, na cyane cyane ukagitera iteka na wewe. Ubu hariho abantu tuvugana badafise ama nationality. Urazi ingene bahangayitse, ingene babayeho nabi. Burya nakubwira izi ntambara ziriko zirabera muri Kongo ahanini zishingiye ku gataka. Neza cyane. Ahanini nibyo abantu benshi badatahura. Izi ntambara zishingiye ku gataka. Mwe ugacubona umuntu yarahezagiwe arafise ubwene gihugu, mugabo agatangura gucafuza ca gihugu avukamo. So ikindi kintu ngiye kubivuga ko ni giki, buriya ibi biriko biratuma aba ba Pacifique ni nahatso bariko bavuga yamuhe bacafuza igihugu, indongozi z'igihugu, ni ingaruka z'ubube gito bwabo. Barabaye ibibe gito, hama hafatwa ingingo, ca gihugu bagambanira gifata ingingo, izo ngingo zituma aba ba Pacifique ni nahazwe bahunga ca gihugu, baca abana bicangaje, bana bivyangaze, sivyo? Mwumve yuko kuba Pacifique ari mu buhungiro agenda yerekana ngo nakarenganyo yakorewe, agenda abesha makungu ngo nitotezwa niki hamwe nabo bari kumwe, ariko yaba ari totezwa ntago ari guhunga, ahubwo ari guma mu gihugu hama. Voilà. So rero nuko nshima kuri kuri bitahura mu mutangaza makuru, nshima kuri kuri bitahura, sivyo? Donc abantu turaja ngaho tugakora amafuti, twakora amafuti, hagira ahantu rero leta itugorora, tugaca tubona ko kumenga leta ibaye mbi. Igihe twe twakora amafuti twabona kumenga turi abantu beza. Iyo twahisemo gukora amafuti ntituvyemange, twemenga n'ingaruka zizoza inyuma yabyo. So ndakunze kubivuga, ntabwo umuntu akora ikibi ngo yeregwe, ntibikunda. Akora yuko zikibi kiraguherekeza. Ibi niko vyama bimeze. Turafise abarundi benshi baguye inyuma y'igihugu, abari mu makambi y'impunzi, noneho ubu abenshi ntibakina mu makambi y'impunzi, baciye bakoramwe akazi babahinda abasirikare. Bajya bahunze, ntugire ngo bahunze ngo nuko bariko barahigwa n'igihugu, wapi? Ahubwo bajya ntibatahuye igihugu icarico, baca bashaka kwishira hejuru y'igihugu. Hama igihugu rero kirabahindura ikarata, kirabereka ati burya je igihugu mezuko. Ruhigi ruhindukiye bace bahunga. Donc ingaruka z'ibyo bakoze zitumye bari hehe inyuma y'igihugu. Ahubwo sindanatahura n'ingene ivyo bindi bihugu bibaha ubwene gihugu batabona neza neza cyatumye bahunga igihugu cyacu. Ya ibi nyene niho bigoreye, kubera yuko mbabare ncuye umugani w'ikirundi. Ari umugani w'ikindi uvuga ngo ruhendehende, ruhenda ibyo ruhenda bitari bujane, sivyo? Bariya barabahenda ati bagabo mwebwe iwanyu mu gihugu nimukora ibindi binibi, twe tubari inyuma tuzobapfuye. Ako hano ndashaka tuhagare gato mu byukuri. Umunyarwanda arakubwiye ngo uri kuri atwagwa nabi, uri kuri ayibogwa nabi mu Burundi wanyu. Ni umunyarwanda bikubwiye wowe mu Burundi, burya umunyarwanda atarajya arakubwira wabona ko ibintu ari sawa, ibintu ni bo, it's okay. Mugabo ukora ko haje umunyarwanda akubwira ati utwawe nabi vrema, raba ntibagukorera amabarabara, nta mavuriro yubakwa, nta mashuri yubakwa, kandi gana yo mashuri ariko arubakwa, nayo mavuriro ariko arubakwa. Mugabo kubera ka karimi gasosa akubeshesheje, ugashobora umenga nivyo, kandi nivyo nani. Ni kumbe nuko wa umunyarwanda gaca azati rero mviriza rero, je ngoma ndagufashe mugumuke murabe ingene mwobaho neza. Ubwo rukundo uwo munyarwanda azogukunda gusumba wewe bwitwa gute? Kari bya bindi mu kindi bavuga yuko ngo ugiriye imbabazi umwana gusumba nyina abagomba kumujya. Tureke guhendwa rero, aba ba Pacifique bakagenda n'abandi
babivuga bari aho bari Yego. kubera ko babona ko kumenga bari muri comfort Yego. barakingiwe bameze neza ese bijya bihugu navyo byo bacira boca bajaye Aha. ko tuzi yuko politike atakijama musanzwe politike nta mwasi abaho Oya. nta n'umugenzi abaho Oya. ni jeu d'intérêt nk'ubu bijya bihugu byo bacira bikavuga ati abantu turabadashwe Yego. murabi yo mujo boca baja hehe ko bategereza kugaruka ngaha Neza cyane. so ni byiza rero yuko twogerageza Mm. kwigenga ubuntu tukareka guta indero Mm. tukareka kwerekana yuko umenga turi abantu bahambaye nta muntu ahambara ku gihugu ntibibaho Neza cyane. mbabarire ncishe mu kano kantu nanakavuze kenshi mbwa ngumana gasubiremwo Mm. amfatire ku karorero k'ibintu Pacifique yavuze Mm. ngasaba son excellence Mm. bakore débat ku radio Oh là là. agaca aja ku rubuga rwiwe n'akagaye kenshi n'agasuzuguro katagira uko kangana Mm. agaca azarenza ko ngo utabyemeye uca vyerekana yuko ibi n'ibi n'ibi bijya n'ibintu mu by'ukuri n'umwana Wa 5 atavyo umva ugira. adashobora kuba yobibwira mama wiwe Niko biri. canke papa wiwe Neza ntigikunda je ndibuka Museveni akiritira Karisama Mm. hariho abashatse kurema umugwi w'iterabwoba Mm. Museveni yababwiye ngo umwana akina n'ibere rya nyina Mm. ntakina n'amagara ya se Oya. akantu sinzi kukumva Si bon. umwana arashobora gukina n'ibere rya nyina Mm. umugore ntashobora gukina n'amagara ya se Dutahuze neza. Dutahuze mu mvugo igororotse urumva kugira ngo dutahuze. so dushatse bivuze kuvuga. ngo Mm. hajya Pacifique mu by'ukuri ya mu kintu cyumvikana uvuga ko yarogose yarogose bijya kubibwira nyina wiwe it's okay ni nyina wiwe Mm. bijya na sewe ntabyo mubwira Oya. na se ntabyo mubwira hama agaca bibwira se w'abarundi bose Ibati. urumva donc yarataye indero Nuguta Pacifique indero. abantu batamuzi nk'igitandero yarabaye igitandero Mm. bijya hora tukabandi byaramugarutse ko kumbure sinzi nimba ari tabi yari yanyoye nimba ari bimogi ntabyo nzi mu by'ukuri byamukoresheje amakosa Yego. yarakwiye gusaba ikigongo Niko biri. kuko yaramenje umukuru w'igihugu ntibamuhangara Oya. ntibamurangamiza n'ikibaho Ni bimwe nako ndabona ku marezo sose ko bararengana yuko abantu bafata umwanya bari bahuye n'abaprezida canke n'abakuru w'igihugu babo mu kwifotozanya nabo gasanga ko babakora ku bitugu bifotoranije bafashe mu mifuko menga ni bijya ntibibaho Ego. donc le président mu gihugu ciwe c'est un monstre urumva sinzi mvuze monstre ko kiba gitahuritse kankoshira iyi mvugo ni kibirengeye ntahangagwa mu gihugu ciwe niwe mana muri ico gihugu neza cyane wowe rero uci ushaka kumwereka yuko muri abajama kweza ntamenyerwa niko biri ntamenyerwa vrema so hajya Pacifique rero yarabyonze mu by'ukuri ndazi ko hariho n'abandi bantu baramukurikirana bavuze ati hano hantu Pacifique vrema oya twamukurikirana kandi twamukunda mugabo aha turabonye yuko ibintu ariko arakora bitabaho so niyo mpamvu rero umuntu wese akagomba kuyubara tumenye imipaka ntarengwa kuko umuntu arafise uburenganzira hari ibintu afise ku burenganzira hariho n'amadivoir afise ku gihugu mugabo guhangara umukuru w'igihugu nikosa rihanwa n'amategeko nikosa rihanwa n'amategeko kabisa niyo mpamvu zubirabe niyo umukuru w'igihugu agomba kurengana ahantu bigashika bakabwira ntave mu mabarabara hama wowe ugaca ushaka kwigira akagama rugani ibikurikira ntabyo umenya so rero abarundi ba Pacifique ninahazwe n'abandi baca Amanda Moses bakagenda n'abandi bandi ntashoboye kuvuga mu mazina aba bose bari kubashaka bariko basaba ubwene gihugu ni vyiza gusa ubwene bw'igihugu hano ni vyiza no kuba wabonye ko hari ama avantage hakuramo mugabo nuko tubona abarundi benshi bariko basaba ubwene gihugu mu Rwanda nkaho menga ni piyo donc babahinduye piyo ese ko tutarabona abasabye ubwene gihugu muri Amerika babishira ku social media canke mu Budagi canke mu Birigi n'ahandi aha mu Rwanda haciriritse bagaca bajanga bakakwiza isi yose ngo naka ngo basabye ubwene gihugu hanaka ntitubitewe ko cyane gose nabamvuga byinshi ya ivyo byofata ku barundi bose kuko urumva ko ari ikintu kidafashe kandi ari ikintu kiteye n'isoni kumva yuko hangara umukuru w'igihugu canke se umuntu anagusuma atari n'umukuru w'igihugu ni ibintu bitameze neza reka nibwire n'abantu bakora dukurikirana yuko bwana Musesango tudashaka kuja muri studio aje kuvuga gusa ku makuru y'intambara ashaka kuvuga no ku buzima busanzwe mwamaze kuvyiyumvira ariko rero nka debate no munsi
n'ibyo ku murongo wo mu rugamba birimwo mbabare cyane rero mbona tugomba tuje kurasa muri Kongo. Ego ndashaka tuvuge ku majambo ariko aravugwa yuko iyi M23 canke inyeshamba canke se ingabo za Kagame ziriko ziravuga yuko abarundi ziko zagiriza abarundi ko bashobora kuba bariko bagenda kurasa muri Kongo kandi bakarasa kubene igihugu. Iki kintu kivuga kwiki? Bo mbabare gato ndakubaze mu menyesha makuru. Mbega ni hano nakoze ikiganiro nerekana ingene zino nyeshamba zaje gusaba ikigongwe. Ego. Isa mukuru w'igihugu yuko yozihinzira zikarengana muri Kongo. Sawa. Ego. Bon. Nikanda kigarukeko. Ego. Mu bisanzwe izi nyeshamba zitanguza intambara muri Kongo nejo narakivuze hano iwanyu ngo ndagisiyo mu mbabari ariko kugira ngo bacumve bakimenyere. Ego. Ntizari zizi yuko abantu bazokwigomeka muri intambara. Ntabyo bari bazi. Hari umuntu amaze kuzivangamwo zinyeshamba zisha ziragira ikibazo imigambi yabo yose ica irahinduka. Imigambi imaze guhinduka rero niho baciye bagira iki bishongora baza kwa son excellence umwubahwa Neva kumusaba yuko iyo bababarira bakibandaniriza imigambi yabo mugabo bakamwumvisha yuko badashobora kuvogera ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Biniko byagenze yaravuze na African Intelligence n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye mugabo ibyo ntabyo ushobora kwemera bien sûr ntibikunda kuko yabahemukiye Cirombo n'abakongomani bose kandi ari byo yarahiye. So rero uyu munsi kumva ko izi nyeshamba nzoba zahinduye imikenyuro zigatangura kwagiriza abarundi yuko boba bariko barasabene gihugu b'abakongomani boba bariko bati ntumbero bafise muri Kongo. Ikibazo cyambe umuntu kibaza niki borinda baja kurasa muri Rucuro za Masisi na Goma muri Uvira n'abakongomani bahari canke aha mu Burundi nyene ha mu Burundi barahari n'abakongomani bahari nibo bafata bakabarasa bakabanigagura neza cyane kubera kino bavuga ko bageze aho cuna handi n'ahandi. So ibi nakabonge zino nyeshamba zigwaye zarahamutse mu byukuri zaragwaye hamuka burya wateguye umugambi imyaka 10 hama umugambi wawe ugacupfa mu mezi 2 3 4 urumva kare ntibabaje kandi mu byukuri muze murabatahura sometimes ni nko kuyigamba ngo donc hakura sabo bariko baza kurasa abene gihugu. So aha rero igituma aya matangazo basobanye kubera iki uzubigenzure neza. Ndibuka ko twakoze iganiro tuvuga amakuru y'ivyabire muri Nzibira hano kuri n'urubuga rwanyu. Zinyeshamba zigabitiro kuri Nzibira zarigambye zirigamba ziraririmba zirabyina yuko Nzibira bayifasha. Mugabo umurundi ashitse muri Nzibira ibintu bica birahindura imirisho. Zitanguye guhindura imirisho bamwe bigamba bavuga ko Nzibira bayifashe bastanguye kurira babogoza bakoma induru bagandara mu nyuma bihindukira bati yamara abarundi bamaze abene gihugu. Uku kuvuga rero ngabandi bamaze abene gihugu ni kubera iki? Ni ukuvuga umurundi yarababuza kwa advancinga muri uko kubabuza kwa advancinga agenda kuramo kamwe uri tyanyeshamba. Iyo bishitse rero bakicira inyeshamba nyinshi denko niho baca baja kumbuga ati umurundi ari shabene gihugu. Donc ni bimwe abantu bako baragwana bangurukanya uzabama ngo je ni monde ndamwica ngo ndeka ndamwica aho wakubiswe hovyo washaye nivyo bikorera kuri zino nyeshamba rero. So ahantu hose izinyeshamba zagira isheke zigatakaza abantu benshi abasirikare benshi gisigira nyamwinshi zasha zija kumwangurukana bumenye ziti umurundi ariko arica abene gihugu. So ibi ni kugira ngo izi communauté internationale bikunde zumve yuko abasirikare b'abarundi bariko barakora amakosa y'ivyaha ku mirongo y'urugamba barabe yuko basi Burundi bwo fatigwa ibihano nayo shwi. Ibyo ntibigikunda kuko igisirikare cy'u Burundi kirazwi neza mu makungu kirazwi cyane kandi nibi bariko barakora muri Kongo ama preuve aratangwa. Ndukuvuga iyo barashe inyeshamba baragaragaza nyine ko barashe inyeshamba baranasibra ahantu barashe. Ubu magingo yatuvugana ageze aho iyo bagiye kugwanisha drone badukije drone gitera amabombe babanza gufotora ahantu iziya drone zigiye gutera amabombe n'inyuma yo gutera amabombe barafotora bakerekana amadega
none ibi baca baza kuvuga ngo bisha bene gihugu ngo abandi bakahotera bene gihugu babikura he nibicare umuti bawumwe urarura mugabo barawunywa nyene none bigende gute kuko intambara nibo bayitanguje umuriro nibo bawucanye bategerezwa kuwota gushika ku kanyuma so nta murundi rero ashobora kuba yo kwica umwene gihugu muri Kongo amubona esi yaba basi byavuga na leta ya Kongo ikavuga ati turabona abarundi twabahamagaye kudufasha urugamba mugabo byabananiye urugamba rwabananiye ahubwo bariko birara mu bene gihugu kabone bavyavuga uko par contre tuko tubona amatemonyage atandukanye y'abakongomani wanashaka bafise bene wabo babagwanyi binyeshamba aha ndavuga cyane cyane za Masisi nako plutôt za Rugezi za Minembwe eka mbere na za Masisi na Rucuru aho bashinga intahe bavuga yuko ahantu umusirikare w'umurundi ageze ibintu bica bija mu buryo ahubwo abarundi batuziye nk'abakiza abatabazi ntitubona ko baje kugwanya gusinyeshamba kuko ejo gwanyeshamba bari tabene gihugu abagwaye barabavura ibikorwa by'iterambere barabihagararira aho basanga atamazi bagira barahatanguza amaproje yo kugira amazi meza donc umwene umusirikare w'umurundi wumve ko aho ku butaka bwa Kongo ahantu hari umwene gihugu arajyama agatuza kuko abazi neza yuko ako gace arimwo karimwo umurundi rumva ni ibintu bitahuritse neza kuko ibyo ni ibintu donc umaze kumva yuko nkuko bamubivuga umurundi yageze ku butaka canka aho bari ko harabera intambara akagera ku butaka nkuko bamubivuga vraiment abantu bacha bashaka bave mu nzi niko bimeze ahubwo nuko yina abarundi tutameze nk'abo hakujya Kanyaro ubu murundi tuba dusaba abana benshi b'Abasomaliya bagi bavyara kuri Abasomaliya ubu tuba tumaze kuba dufise ibyo navyo ibikongomani twavuye ku bakongomani twavuye muri Central Afrique mugabo kubera discipline abasirikare b'abarundi bafise indero batozwa bagenda gukora ico bagiye gukora ntabwo bati ntumbero n'ubutaye ntumbero baramugorora baramushira ku murongo rero nimusiyo kumva ayo mateshwa y'izonyeshamba ega ninyeshamba nyene burya utangaza bwo kubika bandeka ngo abarundi ibi nibi ubyo ntimusiyo no kubiha n'agaciro ntimusiyo no kubiha n'agaciro ngira ngo marabonye yuko n'umuvugizi w'isika atakibivuga ko cyane atakibivuga ko kuko yararushe none bose utangaza ntari beshuza baso ari beshutse kameme ntabyo bagifise bavuga ni mubareke bacuri ntimba nta kundi niko bimeze numva bato bihagarara ko cyane nkuko bivuze kuko nimba atari leta ya Kongo yabitangaje ça veut dire que ari kwa gutsindwa batangiye kubura iyo baje niyo bava kugira ngo bashobore kubeshera abantu yes mva no gushima cyane rero bona musesanguzi ku muco uduhaye canke so bamo waduhaye kenshi ko bikene ko bwije tunagushimira ku mwanya ugenda duha buri munsi. Yes, urakoze cyane mutangazamakuru nanje ndagushimiye ikace dushimira kumbe n'abari badukurikiranye muri kino kiganiro haracari kare ndazi ko muza kubaha n'ibindi biganiro ego ndagushimiye cyane rero byimba mutima no nganshimira ko bari ko badukurikirana ndababwira nti ibiganiro ntibirangiye ahubwo mukomeze kudukurikiranira hafi ufite ikibazo n'wandike muri commentaire canke nimba wifuza kuja muri groupe ya WhatsApp yaga nawe TV urayiraba kuri screen yawe hama utubwire tugushoboye kwa tugushira muri groupe y'abandi. Yes, yari MC Binta rero ari kumwe n'umusesanguzi ndababwira ko tuzokwamana ibihe byose naho buta ndabakunda cyane.